ntibabumva exactement objectif intumbero y'iki kintu hari naho bibaza ati umuntu ashaka kwiyerekana ashaka kuboneka kuri television ariko non c'est pas ça l'idée ni juste ko turi hamwe birashoboka no kuvuga ikintu rero turiko turategura mu ya kane ntimuze munatangare hagashobora kuba competition interprovinciale ahuza n'abari ruguru kuko na uyu mukino urakinwa cyane mu ntara. Hello ladies and gentlemen, muraho murakomeye mumeze neza, turabaha ikaze kuri Kazoza Design TV muri ca kiganiro cacu sport show. No musi rero nkuko mutubona twagiye kuraba ihiganwa yatunganijwe n'aba diaspora ya tennis de table. Ego ndi kumwe n'abagenzanje ngaha nkuko mubibona kuri micro muri kumwe na Florent Dibati, ndi kumwe na Yves Balak na Kikima Quinto. Twidondora. Bakoze je nitwa Alain Pascal arakaza ko abavyeyi banyitse ukabantanzira si Makombe ego nawe mutwidondora. Je ni kuri Kiza Clovis Blaise Rasko kubasanzwe baritse nitazirana nivyo Alain Pascal ndetse na Rasko turabonye igikorwa ko kiraba ihiganwa rya tennis de table mwatunganije mbega igiciyumviro cavuye mu rusange. Murakoze kibazo ciza ikiciyumviro ntavuze mu majambo menshi cavuye muri mu ntumbero yo gufasha batoye bacu basigaye bakina umukino twe twarakukurutse tuti twokora iki ko dufasha batoye bacu tubatera intege yo kubandanya binonora bakomeza kuduza niveau y'umukino no muri objectif yo gushobora gufasha federation na za ministère ko twabonye ko badashaka gukora bonyene ngo bishoboze. Twabonyemwo harimwo amakategori atandukanye, harimwo abana harimwo abakuze, mbega iri higano ryitabiriwe n'abantu bangana gute, abana bangana gute no mu mice ingana gute? Bon amakategori 8 tuyagabuye muri abiri abakobwa n'abahungu hanyuma kandi abiri mu myaka hari ico twita under 16 donc abari munsi y'imyaka 16 n'abari hejuru ya 16 rumva n'amakategori 4 yose hamwe. Ni igikorwa urumva yuko mwatunganije abana bakiri bato n'abakuze, mbega twanabonyemwo n'abigeme abahungu, mbega iciyumviro nyamukuru murako muragira ku bana no kubakuze, mbega mwashatse ko ari abana bashikirwa canke mwashatse gutangurira kuri bose? Ikibazo ciza cyane ni kugerageza guteza imbere umukino muri rusange, ariko nta mukino utera imbere udafise abana batoyi tutibagirana bakuru kuko bakuru niwe batuma abana batoyi batera imbere. Urumva ni muri iyo ntumbero yo gutuma niveau iva hiri kaduga. Ama competition asanzwe akogwa na federation ayandi, ariko twaravuze tuti twebwe nk'abantu batakiba mu gihugu nka diaspora twokora iki cyo kuza kwapia ivyo federation isanzwe ikora, donc ni muri iyo ntumbero nyene. Makombe tukuzi kera warigeze gukina uno mukino, ndetse wahora unaserukira igihugu biciye muri no rukino rwa tennis de table. Nange ndababaze ico ciyumviro twumvise aho cavuye ico gushigikira, mbe woba uriko ugikora wenyene canke urafise ariko aragufata mu mugongo? Bon murakoze kuco kibazo. Igikorwa ntigishoboka gukorwa ndi jenyene. Tugitangura iciyumviro cyari ciwanje, ariko
narondeye abamfasha ntagiye kure na creative Rasko CEO niwe yarari sur place, niwe yambwiye ati ndashaka gufasha ico gikorwa gifata mu maboko. Rero kuva tutangura niwe twakoranye kuva édition ya mbere, hama hakaba ariho n'abandi kuko igikorwa nk'iki gisaba nakazi kenshi, hariho côté technique, hariho côté financement, hariho côté logistique, kurondera ibikenewe byose. Donc n'abantu benshi sinzi ngenda za kuronka akajyo kugushimira ninashimira abantu, ariko yego na creative niyo twakoranye kuva bwa mbere, ariko ntasubiye inyuma. Iyi edition ya gatatu nabonye ubufasha bw'abantu benshi, navuze ko nza gushimira, ariko reka mfatira akajyo nyine mvuge nti Kaza Design TV iri muri mu partenaire bavuze bati ntarinze no gusaba vyinshi, yaciye yiha iyo yafashe objectif yonyene yo kuvuga ati ubu tugiye kuza turakuvura iyi competition kuva ku ntango gushaka ku mperezo. Shimira CEO Florent, en tout cas wavuze ngo narakinye umukino kera, ariko nawe warawukinye, twajanye kenshi hanze dugenda guserukira igihugu. Warumvise iyo initiative yanje wavuga uti je ndashaka gushigikira nanje muko nshoboye. Urabona n'ubu Kaza Design TV iriko irakuvura iyi tournoi. Murakoze. Ariko subije ikibazo n'abantu benshi fise bo gushimira, ariko gambe nambe na creative yamari ruhande yanje ko bon ni nko mu bodyguard wanje, ariko ni boss wanje to so ndamushimira, ikafata akajyo ko kumushimira ko yamayidoga gusa ndamushimira, ariko turavukana nta kundi. Imbere yo kumubaza CEO wa Now Creative nagira ndababaze mbega muri no tunganyo y'iryo higanwa mu bamufise imigambi yuko nkubaye wa mbere muza muramuronderera ama opportunité yo kugira zara shobora nko guhura n'abandi peut-être bo babaye abambere canka ajya mahiganwa y'ama open akunda kuba tumenyereye mu bindi bihugu. Ikibazo ciza cyane niyo objectif, kuko twese twarakinye umukino. Jenny ukavuramba ko sishobora kubesha, umunsi wa mbere ntangura gukina PingPong nari ndenganye ku ngoro y'umugambwe Munyakabiga, mbona ndibuka abantu nka ba Lokoke bari mu Bubiligi, Michel ndi ku masaba turi muri Canada, bamangushi bavuye muri Angleterre. Hanyuma nari umwana mutoyi, ariko mbona ingene vyari biryoshe kumva abantu baseruka igihugu. Kuva uwo munsi yaciye mvuga ati nanje nomera nk'abarya. Rero sorti yari ikintu ca mbere catumye ntangura PingPong, ni naco catumye mba motive kumva yuko useruka igihugu, kumva yuko witwa umuntu afise passeport de service agiye guserukira igihugu nk'umu ambassadeur, ugakina ukaduza ibendera y'igihugu. Muri iyi tournoi rero ivyo bintu birimwo mu byo dushaka. Uko imisi igenda niko tugira turegera imbere. Umunsi twarose budget ikwiye niyo izoba ari ubushimwe twa dukora bwo kurungika abakinyi bigenje neza bakagenda mu open, que ce soit dans la région, que ce soit kurondera ma stage, que ce soit kuba couvrir bagira ama formation hanze, kandi nta kidashoboka ni bukebuke. Jere kamfatire kuri ico nyene je kuvuga première édition yarabaye, deuxième iraba, troisième ni sivyo, kandi ugiye urabiraba mugenda muratera intambwe. Ngira mbaze wewe mbaze na Rasko, uravye i troisième édition uhereye ku ya mbere ubona murashimishwa n'ingene biriko biragenda. Rasko nawe umva iciyumviro twumvise yo kiva mbe bobo muri 4e édition atari banga
natubwira ingene babona bazobitegura akabijya karusha iyi 3e edition. Mwebwe muratwishura ati turabona yuko biko bigenda neza. Rasko nawe atubwire ingene akabijya ka 4e edition so bimeze. Rega ahubwo ndamwakire kuko izi edition uko zatanguye, edition ya mbere vraiment sinobesha yaje itegurwa mu mwanya muto cyane, kuko ni ikintu novuga ngo yiyumviri hanyuma ararakimbwira asigaje igihe gito gose kugira shike ngaha. Harageze igihe nimvira naje none ibi bintu tugira dutangure ibara nizova ritugwana, kuko urabona amakompetition nkaya turayakora mugabo biba bisaba umwanya, ariko kom ikintu burya kiri mu muntu nico civugira ubundi, iyo ugifise mu mutima ugihereza ikibanza. Edition ya mbere yagenze nuko ntari ndavyiteze yuko yogenda, yari nziza cyane n'abantu barayitabiriye. Uko byagiye biraduga navyo ni intambwe muguma mubona, kuko nimba uyu munsi dufisemo umukinyi umwe yavuye mu gihugu kibaye akaza aje muri competition, nuko Kameme yaramaze kumva yuko iyi competition ibaho hanyuma akayitabira. Niba ntibeshe iyo competition ya mbere nta n'abaruguru baje, ariko iye bashoboye kwashika. No kuvuga ikintu rero turiko turategura mu ya kane ntimuze munatangare. Naye mu propose mugabo nk'iblag, ariko ubundi ntiyari blag, ko hoza haraba apana imwe gusa mu mwaka hagashobora kuba competition interprovinciale ahuza n'abari ruguru, kuko uyu mukino urakinwa cyane mu ntara ku rwego tudatahura. Peut-être nuko ngira ngo amakano de communication dukoresha atabashikira canke nabo nyine uburyo no kubaho ngaye Bujumbura bibagora, ariko nkibaza nti amwe two déplace gato tukabasanga iyo bari vyoba biri mieux, vyoba biri encore mieux, bahagashobora kwitaba abashoboka. Urumva rero muri 4e edition turiko dutegura kubanza kwegeranya Uburundi bwose apara Bujumbura yonyene, mugabo urumva tuzoba turiko tugamiza EAC. Urabona n'ivyo bihugu biri hafi yacu kandi nabo nyene bakina uwo mukino. Ni ibintu bisaba logistique itari nto, ariko tumaze kwipanga ngaha mu Burundi tugashobora gutora bayi Bujumbura no mu ntara abishoboye gusumba abandi, nico tugora ko duhuza mu bindi bihugu naho vyo biberenga, hanyuma mu wundi mwaka tukabikorera muri ico gihugu nyene bigafata intumbero ko n'umukino kera wigeze kuburi hejuru ugenda uramanuka buhoro buhoro. Ubu nawo uyu mwene wacu arasubiye kuduza buhoro buhoro, ngira muri ko murabibona namwe abantu baza kuraba. Sinibaza ko mandi ma competition asanzwe horakogwa baza bangana gutya. Ni ikintu ciza cerekana yuko Kameme aho turiko turaja hari trop prometteur gusumba aho twavuye. Rero nkavuga ni twebwe nk'ico twemeye nk'ivyo dushoboye, nukuri ntacyo tuzokora kugira ngo tubashigikire, tubandanye tubashigikira, haba mu vyiyumviro, haba mu bikoresho, haba muri logistique canke ibindi, kugira ngo Kameme ni iciyumviro cavuye muri we, ariko sinibaza ko kizomugirira akarusho gusumba aba batoya ariko aragikorera. Aba nibo beneficiaire, nibo basigaje imyaka myinshi yo gukina, nibaza bimaze gufata umurongo neza. Ni ikintu kizoba ari ciza cyane mu myaka nk'itanu tuzogera edition ya 5 ya 6 tubona ibintu bisigaye bisa nk'ivyikora. Abantu baramaze kumenyera rendezvous kujya tubibona muri za football na basket. Niyo target novuga ihari kugira ngo nawe bimupfunyiriza urugendo. Hari team nyinshi, hari abo bikorana benshi, nabo bariko barabona hari karaca, kugira ngo ntituzokwame tumugora ngo aze nko mu mwaka 3-4 bazoshobore kuba barabonye imikorere n'ingene bitegurwa niki, hanyuma dufise ide imwe dushaka gushikako vyokorwa n'ubwo atoba ari ngaha, ariko ibintu bikabandanya bitera bija imbere kugira ngo umukino wa tennis do table nawo duhuge ku rundi rwego nk'indi mikino yari ngaha mu Burundi.
muko muratunganya kino gikorwa mwotubwira intambamye muriko murahura nazo kugira ngo abariko baradukurikirana maybe hari abashobora kuba bashoboye kubafatana amenyene mu mugongo. Je ndavuga muri parti nto nawe araza kuvuga mu yindi. Intambamye ya mbere nuko sinavuga ko ari n'intambamye ahubwo nibaza yuko ari umukino umenga ufise benewo, umenga urafise bawo sico kimwe n'indi mikino nkaho usanga habaye competition naho yoba ari match musanga abantu baje ari benshi kubera bawuzi. Intambamye imwe nasanze yuko PingPong imyaka yose yakinywe mu Burundi ntigeze ikorera ku kintu ca communication ngo ishobore kwimenyekanisha. Imyaka yose aba basohoka bakaja guserukira igihugu mwese, sinibaza umuntu agerageje kuraba mu archive y'imenyesha makuru ko hari amatrasi wosanga yavyo. Ni ibintu wasanga bimenywa n'abari muri club canke muri association nyene, mugabo ku rwego rw'igihugu ugasanga nta nivyo bazi, ugasanga nayo ma open ari karaba mu bindi bihugu ntavyazi. Alors iyo niyo ntambamye ikomeye cyane twabonye ko ikwiye kuhava, kuko plus ukora ikintu ata abantu bacumba canke ataco atabo ucereka uratebuka arambirwa uko bimeze kose. Alors naravye generation zihari z'abatanguye kwikina mbona n'abantu bakuze kandi bakuze cyane, ndavuga ni kameme ntitwari kuba tukiri ingaha iyo ibi bintu bija kuba vyarabayemo communication ikwiriye nk'iri muri football canke muri basket. Alors niyo ntambamije mbona nkuru isumba izindi, nuko kitadandajwe uko gishoboka cyangwa gishikira abantu uko gishoboka, ariko bikaba biri mu ma besoin twihaye kugira ngo dushobore kwishikana kure hashoboka, kuko ni ikintu uzosanga umwe wese agifise kwa kanosyo gato mugabo muzishize hamwe bikaba ari ibintu bikomeye cyane. Ego mbandanije kujya avuze iyi tournoi novuga yuko ahantu igoreye cyane n'uburyo beaucoup plus, kuko aba ari ibintu byo kwiruka hariya na hariya, dusaba hariya na hariya, dusaba uyu nta sponsor ziraboneka en soi. Ni ukwitanga. Iyi tournoi twayitiriye diaspora burundaise de tennis de table, ariko mvugije ukuri si diaspora kuko turi kuri 3e édition. No guharurira abantu bakinye PingPong bari buraya ni benshi cyane, ariko no kubwira yuko nk'iyinye nta bantu bakinye PingPong barenga 3 bitanze muri diaspora y'abantu. Twakoze liste la fois passée au compte abantu bashika nka 30 bakinye umukino, hari na benshi basohotse igihugu kubera PingPong. Bari aho bashitse. Je nico kintu kimbabaza, je ndibuka yuko PingPong yampaye ibintu byinshi mu buzima. PingPong yashoboje kutagora abavyeyi kugura impuzu, kutagora abavyeyi kugura birato, kutagora abavyeyi utuntu twose question matériel financier. Abavyeyi je ndibuka ko bandihira ishure gusa no kungaburira, ariko PingPong yarampaye ico nambara, yamaye vyinshi, yaransohoye kenshi, nasohotse mu gihugu kenshi. Ndavuga ni gute nshobora gufata ivyo bintu byose nkavyibagira hanyuma singira ico mfashije. Ariko bamwe ndabatahura, bumva bavuga bati ntibabumva exactement objectif intumbero y'iki kintu. Hari naho bibaza ati umuntu ashaka kwiyerekana, ashaka kuboneka kuri television, ariko non, c'est pas ça l'idée. L'idée ni juste ko turi hamwe birashoboka, amadolari 10, amadolari 20, 30, turi abantu 20, nta muntu n'umwe avuna
rero ndavuga nti ivyo byose bikenera ko umuntu umwe canke babiri bisacrifier kandi effectivement nico gituma tugeze kuri 3e édition ntarandiriye cyane urabona abantu batatu bonyene kuri édition niyo bagize ico bafasha muri kote yo guterera ndavuga n'amazina Michel ndi ku Masabo turi ko muri Canada wewe ni n'umuntu na creative irabizi tuvugana umwanya wose tugeze he twarondeye iki eske urabona nk'ubu twazanye kigingi n'umuntu ababikurikirana byose amenya aho bigeze ari communication la fédération en tout cas n'umuntu j'ai eu l'idée ariko we yaciye afata ukuboko avuga ati ndi kumwe nawe ndavuga Jaja ari muri États-Unis Jaja wewe yamye ibintu yamye bikora kuva kera ni naho navyigiye Jaja yamye organiza amatournoi adutwara mu Rwanda gukina n'abanyarwanda ni ibintu yatwigishije twigiye ko nka tukiri batoyi tubona abakuru bacu babikora batarinze kurindira ko federation ikora ibintu ministère ikora ibintu ni ide jeyo yavuye kuko uraraba ikintu nk'iko avuga ati ntacu no kwishoboza ariko wowe ukoze pare yawe abandi bazogusangaho urumva ikintu cambabaje cyane gushikaho tugeze kuri 3e édition nuko diaspora nitiriye yitonwa sibo bantu bitavye baba bashaka yuko ubandikira rimwe kabiri gatatu ukamubwira ati none uwo kuri kumwe na naka warababwiye ngo narababwiye ngo ariko ngo nawe uzobabwiye ngo ati sishobora gufata umwanya umuntu afise umuryango afise abana afise akazi ngo nze kuzana rondera umuntu umwe wese no ikikogo ni catwese ni diaspora ya PingPong twese hamwe dufashanye nta muntu numwe yitiriye yitonwa na creative ivuga nta musi numwe nigeze nshira mu izina ryanje muri ibi bintu n'umusi numwe na creative niyo yafashe initiative avuga ati okay jewe ibikenewe nibi uko dukora ibintu ngaha nuku donc intambamyi nahi hagaze kutagira abantu basupportinga l'initiative ntibagiye iyi édition nayo à part Jaja na Michel ndi ku Masabo hariho Juleme yakinye muri champion turi ko muri Canada nawe nyene aravuga ati ndagushigikiye bandanye so mu majambo make aba diaspora bose ba PingPong bagize bati reka dufashe tukaja hamwe tukagira gestion iri hamwe nta kintu kitashoboka ivyo bintu byose ko turapanga mu myaka iza gutumira la region gutanga ama bourse gutanga ama stage yoshoboka ego nivyo ibindi ni question organisation urabona jendi mushasha na creative arambwira ati kora kunuku kaza design kambwira ati ibintu bikogura nuku tugenda turiga dukosora ivyo navyo nibisanzwe umuntu avuka no munsi ntaca amenya gutambuka ni bukebuke nk'uwakinye PingPong nyene watwabonye ko hari abana bakiri batoyi nakaye kajambo utekira aba bana bari ko barakina PingPong muri kino gihe bon édition ya mbere yarantangaje ko nabonye abana bakiri bato cyane bakiri umupira mwiza bakigerekana ku buryo n'ukuri vraiment babuze support niveau aba bana bageze ko ubonye umwana wa 15 14 13 akina PingPong nkuko ayikina twe twagenda gukomera tugeze mu 20 ans 18 ans junior yacu kade bari ba Flora bari batanguye kuza ariko nabo nyine bari bagiye gukomera mu myaka ya nyuma ya kade ariko urabona yuko ari abana bakiri batoyi
bakeneye juste support, motivation ni ikintu gikomeye gose. So ico no batekera nuko barabitweretse 3e édition babandanya baduza niveau, bariteguriye tournoi nuko banda bakora cyane. Ping pong ni sport uteza kugumizako, ntushobora guhagarika ngo ugaruke musubira aho warugeze. Ni kubana ama entraînement natwe bari dushoboje tugume turonka abadushigikira dushobora gukora ibintu bisumba ibi. Je nanje nakanyuma kabazo kanyuma nabonye uko federation yitavye, nabonye president wa federation nga bisigura yuko imigambi yanyu ayishigikiye, ariko rero nashaka namwe ico mwosaba federation nico mwosaba igihugu en general muri ivyo bikorwa murimo. Bon, urabona ping-pong ntishobora kuvugwa tutavuze association ko dukorera i Bujumbura, ni muri association i Bujumbura. Abakinyi bava mu club, urumva dutegeza gukorana na association, dutegeza gukora muri ligne ya association, dutegeza gukorera muri ligne ya federation kubera n'abakinyi b'igihugu. Mwabonye yuko federation iri ngaha, association iri ngaha, ni ikintu gikomeye cyane, message ikomeye gose dushima cyane. Twashoboye kuvugana turakuraho tunenge twari tuhari mu madesiyo aheruka, turavuga tuti ubu dugiye dukore gute pour aller de l'avant. Federation yavuga iti turi kumwe namwe, turabashigikiye, nico gituma ngo president wa federation ari ngaha. Association cyo kimuravuga iti association y'u Bujumbura iri nyuma yanyu, turi kumwe. Ama club shakuva umunsi wa mbere ama club yamavuga ati iyi initiative ni nziza mubandanye. Donc presence yabo ni message ikomeye gose, nibaza yuko ari ico cari kibuze kubera n'abandi bashobora kwijwanya natwe, kubera na ministère dushoboye kugishikira, seno dushoboye kuyishikira tuyereke iyo turiko turakora. Même fédération internationale, ko fédération internationale ndisure ko initiative nk'izi arizo ziri mu programme ya development yazo. Je narakinye mukino umwanya munini, naraserukiye igihugu umwanya munini, nabonye ingene ibintu bigenda hanze, naragize na formation y'aba coach. ITTF ni ibishaka kubona abantu bitanga akavuga ati okay, reka na twerekane ico dushoboye gufasha. Hari novo ko ari ingeso imbi dufise twama turindiriye duteza amaboko misi yose. President club ntiyampaye iki, president association ntiyampaye iki, federation ntiyampaye iki. Ntibishoboka, ntibashobora kwishoboza byose. So nahatwe kugira ico dufashije natwe nivyo. Kandi nongera shima iyi edition nkuko nabasiguriye kujya kuntu abantu bambwira ngo hamagara naka, ngo naka waramusavye, ndavuga ati ibintu biranduhishije. Hama ndavuga nti none kubera iki ngira ko shimira nabandi nkuko nari nabivuze kare. Edition kuri iheruka batanga kumbwira ngo wabwiye naka, ngo waronde naka, ngo akira nimero za naka, ngo uzomuhamagare. Ndavuga none kubera iki niyugaranira kubakinye ping pong. Nimba bakinye ping pong batumva iyo objectif y'itournoi, reka mbwire abagenzi banje, ndabasigurire ico ndiko ndakora. Sishaka kwabwira ukuntu banyitabiriye. Ndashimira kwanza umugore wanje, ndubatse mfise umwana umwe. Umugore wanje n'umuntu shimira cyane gose kubera gukora urugendo ngo ngaha imyaka 3 kurikirana bisaba uburyo bwinshi, bisaba sacrifice nyinshi, utari kumwe n'umuntu atahura passion. Nta kintu yambwiye atari kumbwira ati
ndazi passion ufitiye umukino wa ping pong nubwo utakiwukina ndazi ko ari ça fait partie de ton histoire ati ndi nyuma yawe so ndamushimira cyane kuko ntibyari gushoboka yaba atariwe hamangira n'abagenzi nabahaye message une fois nico kintu nkwengeje abandi yarakubwira ati aho muri ping pong urabahamagara no munsi ejo akubwira ati nguzosubire unyibutse ejo uzosubire unyibutse ariko abagenzi ebana abo dukirana umupira dukirana foot muri Ottawa yitwa Intamba Sporting Club afise abantu bashika 5-6 bibwiye bonyene baranwinka na envelope sinda kuvuga amazina ariko hariho n'amakompanyi akorera muri Canada yagira avuga ati okay si sponsor dushaka gukora ko si ibintu byo ngaha ariko twe turaguhaye ko tuzi ibyo urakora novuga nka Bravo Abilities y'umugenzi kwa Alexis Fukamimana ari Toronto bagira ibintu byo kwigisha tutoring y'abana ndavuga Tikva Solutions ni kompanyi ya transport y'umugenzi twa Medic tubana Ottawa ndabashimira cyane hari abo twagendanye ba CC un grand ami Eric wo muri Ottawa mu Rwanda Geoffrey wo dukorana yitwa Abdou Ahmed édition Kambanda Geoffrey Monsieur Eugène Indorera mwamubonye féministe wa jeunesse sport n'umuntu yama antuka birarenze kuko yapfuye gusa kumva l'initiative avuga ati ndi nyuma yawe hariho dukina yitwa Maconco hariho Alain Richard mon meilleur ami Yves Mike Jackson abo n'abantu bose bagira avuga kandi c'est ça qui a fait un nombre si kuvuga ngo n'abantu bakuye amadolari 500 50 40 ijana et voilà ibintu byarakoretse bahe exemple abandi donc ndashimye uwo nibagiye ambabarire ariko je suis reconnaissant abantu bose bafashije igikorwa na creative ndagaruka ko wese no mushimira ko tunaniyewe design again ni gwabo ubunye yabaye gwabo ko ntashwa bayadopse ndavuga abantu bankuje muri ping pong ndavuga nka president Negamiye kuri jewe c'est comme un parrain en tout cas muri ping pong ivyo nize niwe yabinyigishije niwe yafashe ndi umwana mutoyi ndatanga ka exemple gato ndibuka umunsi umwe na kinye international ndatsindwa muri final rero prix ari umuntu kinye international ndatsindwa muri final prix ari uwa mbere eba namva muri match mbabaye sana ko vraiment nari nzi yuko iyo match vraiment nari ndayiteze donc na prix naronse yego en tout cas merci beaucoup murakoze cyane gose kazi za Design TV bashimiye cyane gose.